kuri uyu wa gatatu ruheshi umwaka wa 2023 niho hatanguzwa ku mugaragaro ibikorwa byo guca ibarabara tumba wa Kavumu muri komine Kanyosha bihagarariwe na mustanteri w'iyo komine nyene. Michel Ndashimiye umukuru wa komite jejwe iterambere ry'umutumba yamenyesheje ko abene igihugu bari baruhijwe n'ibikorwa vy'amaboko kuko ngo haraheze imyaka 8 baritanguye. Iri barabara twatanguye kugimba kuva itariki 27 z'ukumunani mu 2016. No kuvuga twarize ne ryoboneka ku mutumba tuvuka ko tubona ko byo bangomba ko turikoresha amaboko. Ariko rero kugeza no munsi ari hageze aho tubona abene igihugu barushe kwaba batonda buri wa gatandatu n'isuka n'ishipiri ni power tuja dufata intumbero ko tworaba ukuntu two kwinyungunganya twebwe bwacu kandi tugasaba n'imfashanyo muri bamwe baguza tunga batumenyereye cyane hanyuma muri make benshi baratwumvisa akamwe twabateye niyo mpamvu ngo dushitse kuri intambwe kuzana imashini ibikorwa by'iterambere ahubwo niho bizoba bigitangura na cyane mu gusibura imiserege na cyane mu kugenzura iryo barabara ko ibiraro bizoba bihari bitononekaye kugira ngo dusubirize ibyo bavyononekaye muri uwo mwanya. Dusaba cyane ko bogira intambwe yo kuguma bahimiriza bene gihugu kugira ngo ibi bikorwa turiko dukora ntibizonigirwe mu menshi canke ngo abantu bavyonone na cyane mu kukira bakingire inyungu z'igihugu. Umukuru w'umutumba ngo iryo barabara nta muzibukiro ryatangiwe. Rero twari twaregereye abene gihugu kuva ico gihe tubasaba ibibanza byabo baremera gutanga amaparsela yabo kugira ngo baronke barabara bashobora gucicamwe ibintu byabo n'abantu. Nukuvuga yuko iri barabara tamizibukiro yigeze rihabwa mu gihe ari barabara ibirometero 4.5. Murumva ko abene gihugu bagerageje kwitanga. Tumaze rero kwitanga twasanze ko amatongo y'abantu twagiye turacishamwe iryo barabara aha yarononekara kuko nta nyungu muri rusangi twarondera zariko ziraboneka kuko twabandanya twimbisha bwa busuka dukoresha amaboko aho tuvuye tugasanga hongeye gusiba. Abene gihugu rero baradusaba ibisaba baratubwira bati ni murabe amafaranga atavuna 5,000 ku muhana muharuringo hama mugire konte dushobora gushirako amahera hama turabe yuko twoshobora kuzana imashini. Joel Niyonzima arashimira bene gihugu kandi akanabasaba kudatabura impetso bahekesheje umwana kuko bene gihugu ubwa mbere reka tumanze tubashimire ahubwo yomba narimwo benshi nabakomera amashi menshi kuko baragerageje aho bageza ariko no munsi rero intambwe tugeze ko harageze ko baheka umwana neza. Impetso bamuhekesheje uno munsi umwana ari mu mpetso birinde rero ntibayitabure narijya babona ko abansi biterambere burya iterambere riyije harabaho n'amansi baryo. Birinde rero bansumirinda basesa buyoze kuko ari bo bansi biterambere bashobora ejo kubereka ibinabiriya uburyo bwose twegeranya ari uburyo bwa bene gihugu bikoramwe akaduha 5 ku muhana hagaca haboneka n'abandi bavuka ngaha bamaze kurengana umutumba bakaronka amabanga muri leta abandi bakaja gukorera hanze abandi ugasanga bisumamwe mu gisagara bibuke ko amafaranga yabo bafise uburenganzira bwo kuyakurikirana bakagenda ku makonte kuri BGF inimero ya konte bakabaza situation bagahamagaza inama bakabereka imashini amahera amaze kugenda bakabona n'igihengere dusigayemo kugira ngo tubandanye dukora aya mabarabara kuko ihangiro twihaye na mabarabara 3 ni tugire duce nirindi rishamikiye kuri rishika kuri campus Kiriri nirindi riva ku bumwe kuri Monima rikajabuka ku mashure ya EAC rigaca ginjira rihuza umutumba agacimbiri gweza n'agacimbiri Kibuye. Joel anasaba kandi rero bata umugongo mu kubafasha kubaka amabarabara bafise kuvuzeta kubana n'umubeshi wabana n'umurozi turahura n'utujambo tutubaka tugenda turabomagura bimwe mu vyiterambere rihaye rubaka. Twosaba rero nyakuba mustanteri na nyakuba chef de zone na nyakuba burumatari uko bamye babikora nk'abavyeyi kutuba hagufi bakadufata mu mugongo tugasaba na leta ahizotemberera abandi iturabirira barabara riri ku mafaranga menshi kandi ava mu maboko y'abene gihugu nk'igihe boronka akamashini barabe badusaidiye muri ayo mabarabara asigaye. Hama bijanye na kanalization badufasha amabuye n'imisenyi nk'igihe bazotangurira rya asirida batwibuke baduterere niburi novuga nk'ibeni nk'ijana kuko dutegekanya ibeni 400 kugira ngo kanalization yiri barabara rihere dukoresheje rero n'amaboko niho tuvuga 400. Muri rusange badufashije ayo mabuye imisenyi ahandi leta nayo ikongereka dutera intege no kuri twashima. Mbega Trifine Safari mustanteri wa komine ngo ibarabara rituma bene gihugu biteza imbere.
ko ibarabara ni kimwe mu bituma iterambere ribaho kandi ni kimwe mu bituma bene igihugu biteza imbere bagatera imbere byose kuko birabegera. Tuvuge nko mu magara y'abantu, iyo hari umurwayi bamutwara bakamushikana kwa muganga badatevye, kuvuga ko ibarabara rifasha gutabariza abafise ingorane. Ibarabara kandi no mu munezero, ufise ubugeni, ufise ibyo asuma arabishikana neza, kandi murumva ko ni uburyo bwihuta butuma umuntu ibyo yifuza bimushikira n'ingoga. Wa wundi ahora abizana bizimvye kuko yarabizana ku buryo ugoye canke arushe, urumva ko n'ibintu bica bizimbura. Akaba yasabye ko iryo barabara ryocibwa itunganiriza abantu ntihagire ubuzosigara aridoga. Iterambere rishitse ari abantu turetse kubirwanya baca borora. Ibarabara itunga rusangi ntihagire umuntu ahava yorora, ariko kandi rije gucibwa ritunganiriza abantu. Haribaza ko mwavyumvikanye ata muntu n'umwe ahava yitambika imbere ngo ibarabara suko none. Tubamenyeshe ko iryo barabara ririko rirubakwa ku nguvu hamwe no gushaka ko abapfukamutumba wa Kavumu uri muri komine Kanyosha.